sibyo nuko dutangiye sinema iki ni igice cya kabiri yiswe diaspora ibi turaza kubibona byose biri no muri seri we ndetse nagutanga atari muri bwa buryo ndakubwira ati muri kumwe no mu diaspora twanze turukimana kandi gisagara cya Bujumbura ibindi nabyo cyo kubwira disi ndakuzana igice cya kabiri warebye kimwe ntutangwe n'iki cya kabiri ese amubwira gute mama naruse wa mungu w'amahira ndetse nagutanga atari muri bwa buryo nyene kwerekana intsinzi ya mbere y'urukundo y'abantu bagize uruhara muri no sinema fise umukiza naso nawe niwe yakayoboye yabaye buri kimwe ndetse anabikwirikirana irakoze sore twamaze kumenya ko ari we yitwa Soso hari umukiza Eric twamaze kumenya nawe ko yibara mu diaspora irakoze Florence nawe ashobora kuba ari inshuti y'aba mukobwa ndetse se manager nawe akarimwo na Francine Nduwimana na Shimira Imana Everina abo bose bakarimwo igisigaye ndakubwira ati nta kintu cyambere kijyo cyo gukora neza we reka iki ni igice cya kabiri diaspora niko filime yanje yiswe wakabonye diaspora parti ya kabiri twarevye rimwe iki ni igice cya kabiri umeze neza muri make nezerewe cyane kuba umukobwa mwiza nkawe ashobora kumpa umwanya kugira ngo tuganire muri make ndaryohewe ko umukobwa mwiza nkawe washoboye kumpa umwanya tuganire ni vyiza musore icyatumye ndaguhamagara rero mukobwa naye sirazi ko je nawe dusenga hamwe urabizi ko nase dusenga hamwe turirimbana hamwe ni keshi twama turi kumwe ku rusenga ni keshi twama turi kumwe mu mirimo y'Imana nijoro gusenga ndi gusenga Imana iramwereka byukuri Imana irakunyeretse kuva Imana tarabinyereka Jinanyo ndagukunda. Kuva Imana itarabinyereka nanjye ndagukunda wa mukobwa ndetse uri wa mukobwa yarotaje kubimubwira we. Urabizi ko nice wanyu mutunze. Nagumye ngira ubwoba bwo kwikubwira ko ndagukunda. Ariko uyu munsi kubw'Imana yabimbariye nemiye kubitobora n'akanwa kanje ko ndagukunda tu. Ukwiye gukundwa mukobwa. Ndetse bashinge n'urugo. Aturuko samahera. Ego. Nimba Imana yarabikweretse tuzobisengera kandi bizoba. Jendi ko ndihuta rero musore. Wewe uraza mira tubivugane. Ibaze uyu mukobwa rose umuntu adafise amahera kandi mama keneye umuntu afise amahera. Uyu mukobwa niba ari bubuze na mama kandi uyu mukwe nawe ntari bubuze na mama. Ibi ni biki? Sinzi ko mama wazonyakira neza tu. Uraza nta kibazo nakimuraza. Wewe uraza ndetse barakwereka mu diaspora yashitse muhira. Umwana yamaze kugira kiniki. Wisange hani muhira ko mu diaspora. Muri makenda gukunda mukobwa nawe. Ego. Ujya musi mubona? Uvuga nasa n'umuntu. Ari mu mwijima uburere yagiye mu muco. Naciye ku mugenzi wawe kugira ko ushikane umukobwa mwiza no kuri ndagukunda. Arambwira ati bizogenda neza ngo ni umwana mwiza. Umenga aramurikiwe iki niki? Ati vyiza. Erega ngene yumbwira ijambo rihumuriza umutima wanje Soso we. Nanje ndagukunda we. Byukuri ibaze gutereta bakanakwemerera ko uwo munsi ni bahati. Uyu mwanya no kwita gute? Uyu mwanya no havura ndakwita gute muko? Mugabo kuvyo nkureye yaguvyaya kwita Soleil. Yakosheje. Ati muvye yakuvyaka kwitwa ngo Soleil ntiyakoze ikosa. Urumva umutoma wo mu rumonge. Uko Imana yakuremye. Birana babandi nagiye nabona utandukanye na babandi nagiye ndabona barenze yamara uyu mukobwa ariko aravuga uyu wanyawe ndiko ndabona uyu nikaguru karabeba. Uyu mukobwa ndiko ndabona amaso yanje nikaguru karabeba. Ukuna twengera ikiyero uyu mukobwa. Sinzi kazoshora kuba ku rugo ukuna tambukira bajo na Primus. Kugezana n'uyu munsi ushobore kuba afise physique mu maguru urabona yuko n'amatako yasize hejuru kugira umu diaspora avuga amajambo mese tangura no kuyaruka we. Urakoze kumutakagiza we. Soleil n'akazina keza. Ya umukobwa rero ngo yemeye urukundo n'umu diaspora wacu we ndetse ramutagagije neza. Ibaze rero mama bagiye kumuzanira umuko w'umuririmbyi ndetse adafise amafaranga.
uyundi umukobwa nawe agira kabiri soso bagiye kumuzanira mama umuhungu ufise amafaranga je ndabona nahise ntari buhuze na mama tu kuko mama kini ya mwana afise amahera Gose kuba wanyakiriye hano ha. urakoze kuba wanyakiriye hano hantu urabona umuhungu bazanye ni kidagi izi ni intebe z'iwacu muhira karibu kandi nahise afise umutima mwiza ariko gusa ico nabonye gusa soso wone afise umutima wo gutanga mama nyene tu ategezwa kuvuga ijambo ryama yuko bamari kumwe ngaha muhira abandi nabo bamaze gutebika mama wanje ara umukanya n'umwanya ushobora kumubona akivuga amajambo menshi mama ahita yinjira we umuhungu arikanga dore ubwoba ivyo navyo mbona nibiki ibi nivyo twasezeranye muko narakubwiye ko nzana abahungu bameze nk'uko ndabira ibirato ibi sivyo twasezeranye muko uyu w'igipantaro n'umushatsi atazi kwimosha uyu sindamukeneye mu rugo iwanje nyarutsa mbone yamaze gusohoka hanze uyu n'umukunzi wanje mama ivyo sindi kuvyimba narabikubujije mukobwa agayisohora gatatu kane gatanu wamaze kumusohora uwo muhungu ameze uko je nta mukwe nkeneye mama uyu n'umukobwa n'umuhungu Imana yanteye iteka ivyo uri kuravuga wa mukobwa sindi uvyumve sohoka umusohore reka ngende kugira nibi kibazo bayi umuhungu yasohotse afise ubwoba narakwihanije mukobwa ati wose umusheri wawe none ko ndamukunda mama ngire gute ngire kura mu mutima ntumukunde uwo kuko ntakintu yo kumarira umuhungu atazi n'ubisarode kwa firiya nyayo yamara uyu mumera arasuzuguye kizire gusuzugura umuntu utavyaye we reka nagahomera abona ivyo nahise anyeretse we ngarasenga azanya ko gahungu gafite ubwana katazi no gutwara muri salle de coiffure ibaze ni babushi zo muri dushe zakana mbiri bimwe bavuga nivyo vyabaye mama ndabira umwana ngo nahise ngo ntiyumvira disi yanzaniye umuhungu w'umukoma ndetse ibaze mama remeye kubatura n'akantu kiwe ati ngo yakuzaniye umukoma we narakubwiye ati ko ijambo y'Imana Bibiliya yakononye mu mutwe kuva ku wa mbere gusha kundi wa mbere ngugiye mu bintu by'amarepetition kuririmba iki niki we warapfuye nabi mukobwa nahise umucirira ubanza wewe gende mubwira ivyo musenga reka ndababwira ikintu kimwe byose nzosenga kandi bizoca mu muco yamara nahise afise kwizera ko naherutse uri mu rugenda mu bukwe byageze gutema ayo makuru umusore reka sayo kuvuga ayo nabonye ku mumera ari hano akaze nk'umenganwa Petit Primus ego ku bukene bwanje barantwenze baransuzugura byanyabyo ipantaro yanje ndashika niyambariye aka gapantaro ari gutanga inkuru nukuri umukobwa yamwakiriye neza ivyo byarabishimira Imana yo mwijuru disi mama wiwe nimbari jetri nimbari wone yaranguye beshu ayo yankoreye mama yaranyitukiye arakongera tuka ngo po n'umushiri wawe ari ngaho reka madame wewe jewe nari nzi nabere n'ubukene bw'iwanje ko atamahera ngira hajya hano baba n'ukuntu wari ugiye usa nukuri byari bisa nabi tu iriga narebege gutiza ya pantaro mu ndakubwira ikintu kimwe je ndabizi kujya mu tuzobana kandi nzobisengera ku Mana yo mwijuru ibyo bizoba umfashe gusenga gusa kubera ko byose biva mu gusenga namwe muko barora sinema byose mu bikore mu gusenga kubera ko yuko urasenga n'intsinzi ya mbere igaragara ku buzima bwawe n'ibindi byose bikamira bya nyabyo ukamenya ishingano yo gukora yuko intsinzi ya mbere y'urukundo itsinda urukundo rw'uyu mukeneye ndetse ruzotsinda ijana ku ijana ndetse urukundo rwa soso nago rwongera rutsinde ijana ku ijana ariko reka turindire ivy'Imana zo dukorera hagati ya babiri mama bamuzaniye umukwe udafise amahera yatutse umukwe
kandi yakoze ikosa guhemuka kare kuko bavuga ati mu kirundi gwenera umubanyi sugufutura. Reka rero ngo tuze twirebereye ibizokwirikira imbere ndetse turi mu rumonge niyo twicariye muri kano kanya nko mu diaspora twende gituruka mu gisagara cya Bujumbura akabijya rero dufise n'inzahabu. Wowe sikia minago mugiye soso wa nyawe yamaze kwirongera mu diaspora bemeranye. Hama mama ntugire ngo nikiri kintu gwamagariye ngira ndakubwira ko umushiri wanza zozejo ntuzumara amazi ntumere nka nice mama abe yiyubashe gusa niko bamarika barondera. Umva izina diaspora rya diaspora wo mu Bujumbura we wanyumvise siguriki umuvakansiye. Rero uzobibona mama tuza kuko fise mu diaspora yitwa nukuri ntuzu ngurera ikosa nice ivyo yangiriye yarampemukiye mwana wanje ntuzu tume nanje umera nka nice ati mama jewe unyizere gusa nzokuzanira mu diaspora wa nyawe. Dore rero ngo mu diaspora ngarashika muhira rero wangu yambaye n'agasuti yasizemwo amakuru y'imisi kandi rero abahungu baheta baba bavuga duke uyu mukobwa nawe n'umunyabwenge icyo akora cyafata agashira amatako hejuru kugira mu diaspora komeze kugira kumira mitwa we kugira irari. Barakwereka mu diaspora yambaye agasuti ndetse yatanze bizo nukuri nzokubera umugabo mwiza akomeye cyane. Iyo ni mitome biriko irakora naje ngaho ndabona iwanyu urabizi ko tumaze guhura kenshi kugira mbone nama abukwe. Mama ari nyuma tu mama muhamagare mama emere mama ingura wo mu diaspora yavuye matana. Disi mama yaraje kwakira umukwe wo mu diaspora nkanje. Karibu cyane. Mu diaspora yahagurutse ni icubahiro cy'isi mama yarubashe. Yabonye ukuntu Mungu yambaye mama ari wubaha. Uyu niwe mama. Uyu ni wa mu diaspora nakubwira wa mushiri wanje. Ndabona ibintu si bibi. Narakubwiye yuko nazo kumara amaza muvyeyi nzokuzanira Mungu uboneka. Yaragukeneye mama. Ego uyu mwana wanyu ndamukunda mama ariko gusikino wabonye yuko mama yamwubasha kubera yambaye n'agashati ndetse n'umungu yakoze akantu k'amanyeri mama yubasha umukwe. Ese uyu mukwe ni wanyawe cyangwa ni pirate? Ivyo tuzobimenya muri episode ikwirikira we. Ego mbojewe ntangorane ifise tuzobana amahoro kandi n'uyu mwana wawe kandi nzo mu rukundo rwa nyagwe. Sinarinzi ko hano hantu hameze kuno ariko gusa ndahashima ni heza. Ibisiga tuzobikwirikira nawe. Guvyariye umugore mu diaspora. Ushitsi wiwe ntore hakora akantu muvyane. Ibanze muvyeyi yavyaye umwana mwiza ugeze wiwe uri mu diaspora ni woreka kutagira akantu k'ubwenge. Ndagiye kubabona kandi cyane. Aratundi ko ndakora inyuma. Nihagira bizogenda neza na neza mama arubashe. Ahubwo nabaye nukuri bayi neza na neza mama arubashe yuko susu yahisemo neza. Ibi ni biki mama? Sabwe Mungu wanjye ndafise ikibazo mama bivanye n'ukuntu ibintu ndiko ndabona ngaha mu rugo. Bivanye n'ibindi ndiko ndabona biri ngaha mu rugo. Heze nje sanga nice amoso ziyamurenze. Sanze nice ari kararira. Sinzi impamvu ukuntu ngo wamufatiye nabi umushiri wiwe. Ukuntu amufatiye nabo mukunzi wiwe yihitiyemo n'umutima disi. Kiye byandoyeho nyene birambabaza nyine. Neza na neza byarambabajije na kwijana mama. Reka sha yabankoreye. Reka rero yabankoreye ntayozi wa muhungu. Sayo no kuvuga. Mungu wanje abashikawe hani ngorane. Reka ndakubwira abashikawe n'ingorane wa muhungu wanje. Ndabaha impanuro ibereye itsimpataza amahoro mu muryango ari gusa ngo ntibayumvira. Ariko nguyo yazaniye umuhungu w'impokera ngo nguwo yakuzaniye umuhungu ava imatani bururi. Okere mu nzu yanje. Namubwiye ati nansokere mu nzu singene y'umunuko. Bara atunura no. Singene y'ikunkwana wanje azogenda kuba ku mugabo akaba hatunuye we.
yishinga amabibiriya umve muri kure uwo ni soso mara urabona ko soso afise n'isura igaragara ko akunda besho ngo bibiriya yishinga bibiriya kugeza kuvuga ntiyumva turavuga ntiyumva kubera bibiriya ikintu babwira ni iki ikintu babwira kimwe mumenya ugende mushikanje nawe ni mama wanje bisigura ngo bivuge ngo ukwiye kugira uruhara ruto ukwiye kugira uruhara ruto utanguye nawe ku rukundo rw'abana uratanguye nawe uratanguye agakuba kimoci uzotegereza kugenda kurondera ahantu hari icyo bafise nawe utegereza kurondera agakuba ko mu gisagara gafise ikintu nanje netse jewe ukomeze mvugisha ukuri kwibintu bisigura ngo bivuge ngo umuhungu azobazanye umuhungu azobazanye kwejo ejo tuzonamwemera sawa nta kibazo sawa ndashaka kubyemera mama nyumva umve barire bumve mubwire babarire babwire ukazozana umukobwa ngaha w'imbokeye ukazozana umukobwa yavuye ikarosi n'ibirato barabara ntuzukwinjije ngaha ijambo nawe rivuga ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo subiza iyo wakuye nawe uwo muhungu usubize iyo wavanye ibuye ryagawe ehe ryo ryagumije iki ibyo ni iby'iwawe ibuye ryagawe niryo ryagumije imfuruka ndetse uyu muhungu abaciriye umugani ariko ntibana wumvise rero intsinzi ya mbere mumenya bose bari gukina n'urukundo kubera ko urukundo ruzana iterambere ndetse ni muri minago rumunga ituri igisigaye disi ndetse kirababaje cyane kubona nahise bamugaye umukunzi we mu gihe mama yashimye umukunzi wa soso ese ujya muhungu wo mu diaspora ni wa nyawe cyangwa ni pirate ese soso arabona ko urukundo rwa nyabwo bigiye kugaragara nukuri mbabarira bijya byavuye ku bavyeyi kandi je ndagukunda bajya sibo bankunda nyine mbabarira bijya nibizo kubabaze ibazo umungu yaje kubwira umuhungu kusaba ikibazo ikigongwe cy'ivyamubayeko nizere kutazompemukira kubera abavyeyi ni kurusengera urukundo kubera ko dukijijwe dufate umwanya dufukame twereke umutwaro urukundo Imana disi aba barizera Imana kandi buri muntu ushira Imana imbere ategeza kuba intsinzi ngiye kubisengera kubifukamira kandi ndazi bizogenda neza nanje ndagukunda disi urukundo kandi ruri ku mutima mama nibiki reka nkubwire mama uzi n'amakuru ehe nice sanze ari kumwe na wa mutipe tu uko nyene ntuba mubesheye sawa baramureze araza ndamubaza icyatumye ahagarara n'ijya nkobera nguyu nari kumwe n'umukunzi wanje namaze babwirije ukuri ujya muhungu naramukubujije nice we ubivyumva ni hatari mama ukeneye ko ndakwirukana urekane nawe n'ujya muhungu sindabikeneye ntuzu ndondere ko ndi nyoko barakwereka rero sasa uwasohotse wa nyawe yasohokanye no muri diaspora binywesha koka yamara uyu mukobwa yamubeshe nta koka uyu mukobwa ukunda amabona agaragara nka kabetero nukuri ndagukunda mukobwa nanje nuko disi nibaze ni wari ukenewe mu buzima bwanjye ni wari ukenewe mu buzima tu aremera yumvise irare ubona canke utarankunda kuva ntaribwo ndakuboneye utaranankunda nukuri iyo ni mitoma ya nyayo yuko nari ndagukeneye mu buzima ibaze umukobwa nk'uyu yemeye gushingirana no mu diaspora atazi ngo mu diaspora yarondeye amahera gute yamaranye nawe yemera gushikikira uyu muhungu mu gihe bateramya yuko ubutunzi bwa nyabwabo bufise reka rero twirebera ati si umuhungu n'uwa nyawe cyangwa ni pirate yamara uyu mukobwa n'umunyabwenge nabibabwiye ahuye n'uyu muhungu arashira ubwibone bwiwe akabushira imbere kugira uyu mugabo agira itama irari uyu muhungu urukundo afise urukurabira imbere y'igihe uyu muhungu urukundo rwiwe si urukundo rwa nyabwo birashobora kuko yagize irari ryo kuba umukobwa afise ibisusu disi ibyo ndabivuze kubera ko ndi mu diaspora twenze gitoro kiboneka mu gisagara cya Bujumbura muri Yakimu production ndetse bari gufundika urukundo urabibona ndanezerewe kuri impande yanje
kandi bafunditse ikintu kimwe cy'urukundo nyaco aho bagiye kuba intsinzi ya mbere yo kugaragaza umuryango wa nyawe. Ese bazobana cyangwa ntibazobana? Udacikwa na episode ikurikira ya gatatu irahari, ndetse yari diaspora igice cya kabiri kikaba kirangiye, udacikwa na gatatu. Ese nahise n'umusheri wiwe bizogenda gute? Ese hodo soso no mu diaspora we bazogira mariage? Ivyo tuzobimenya. Mwari kumwe mu diaspora, bye bye. Udacikwa na episode y'utaha. Igisigaye mukunde bagenzi bibanyu nkuko mwikunda iryo jambo riri muri Bibiliya, kubera ko intsinzi ya mbere no gushira urukundo imbere we. Erega buri umuntu udakunda mugenzi we n'ikindi kibazo. Mugirirane urukundo kubera ko tuzi tuzopfa.